abantu baratuntuye amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka mbaze gende ndirira imbere yabo nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yabo. Mugabo rero muri wa mukenyuro wabo bita igisaratoga agira ati abanyagihugu ndazi baratuntuye mu gihugu cose kuko turiko turabanyaga. Agira ati kugira rero ntihaze hagera aho bagumuka, reka ntunganye inama rukokoma y'abacamanza ngende nkubite wa mukenyuro w'igisaratoga nirize kandi ari umukenyuro. Naha rero Ndayishimiye avuga ati kijya n'igisaratoga. Mwaramutse abakunda gukurikirana ino channel murazi yuko nkarira ibintu bita conspiracy theories canke théorie du complot mu gifaransa. Sinzi ko mu kirundi umuntu yovuga ko ari ibinyoma canke kwizigira ibintazi. Abantu muzi kirundi mumbwiye ico bita conspiracy theory canke théorie du complot ku gifaransa. Kenshi na kenshi rero izo nkuru ziba ziriko zirasirikira kuri internet, mu kabari, ku marigara n'ahandi. Ariko ikintu kigoye no kumenya eske iyi nkuru niyo canke iyi siyo, kuko kenshi na kenshi usanga igoye kuverifia ko ariyo. Nk'akarorero ushobora gusanga umuntu ari kuvuga ngo bongo hariho ngo inama ngo yabaye ngo hagati ngo ya Bunyoni na Nkurunziza, ngo iyo nama ngo yabanye ngo barugaye ngo nta n'umumenyesha makuru yinjiyemwo. Ugacibaza none ko atamunyamakuru yinjiyemwo bari babiri gusa iyo kuri ndayisohoye, ibintu nk'ivyo. Ariko igihe ubonye inkuru nk'iyo je ndayiha iyi test, ndayiba ibibazo bitatu, test bipimo bitatu. Igipimo ca mbere nico no kwita provenance, iyi nkuru yavuye he. Bo kenshi na kenshi hariho ama source, hariho ahantu ubuzi uti iki kintu sico kwizera, canke ukamenya utaba abantu n'abantu batera inkuru. Nimba ari nk'umu comedian kivuze ukavuga uti burya ariko aratera inkuru. Niba yari nka satire, sinzi ko abo muri Amerika muraba Babylon B, ukavuga uti iyo yari joke kubera ivuye muri Babylon B, c'est joke. Niba ari nk'ivuye muri CNN urashaka kuvuga uti bo CNN hingamiye kuri left, peut-être ni left. Niba ari Fox News ukavuga uti bo Fox News ni kuri conservative, peut-être ba twist ne gatoyi. Niba ari tabloid yo mu Bwongereza igora gossip ukagira valeur uyiha ukwejiwe. Donc provenance irakomeye cyane ahantu inkuru yavuye, ama source. Hanyuma ikindi ni authenticité. Murazo kuntu nkunze kubera iki kintu ciki AI cyo kiravuga none ngo reka explica iyo video ntiri authentique, no kuvuga n'ikintu nk'igifake karo kaboneka amfete ni nka AI kenshi na kenshi na umva AI ntabiri authentique ni abari umuntu nyene yayiformation. Ikindi ni kintu bita veracité. Veracité no kuvuga eske iyo nkuru ni y'ukuri. Hariho ubudasa hagati ya authenticité na veracité nubwo umenga bigomba gusa. Authenticité no kuvuga ni authentique. Dufate nk'ubu ufashe umuntu ari kuvuga discours ugacumu doctoringa ukamuhindura ugashiraho umuntu asa na Putin ukamutamika amajambo bita lip sync, lip syncinga. Donc ico gihe iyo video ntiri authentique nubwo ivyo ariko aravuga vyo barakuri. Urumva ushaka kuvuga bo Putin ukamukora ukagira AI sina Putin akavuga ati umugwa mukuru wa France ni Paris. Yavuze ukuri mugabo siwe yabivuze, if you see what I'm saying. Iyo video si Putin yabivuze mugabo ivyo yavuze no kuri. Rero birashika na kiya kintu bya AI umuntu agashaka kuvuga ukuri kumbura agashaka ko kuba credible canke agashaka kwihisha agaca agira ikintu inauthentique mugari kavuga ukuri. Akarombere kenshi bakunze kuvuga hariho umwanditsi mu France Jean Cocteau yavuze ngo le roman ou un roman c'est un mensonge qui dit la vérité. Donc ni kibesho ni ibintu by'ibinyoma mugabo bikuvuga ukuri. Ibitabo byinshi ibitabo kumva cyo canke imigani kirundi habaye umuntu agira kuno uwo muntu ntiyabayeho mugabo mugane uri guca ukuri. Indirimbo arashaka kuvuga je naragiye hariya ndahasanga umukobwa ndamushima arashima. Ntabyo ivyo bintu ntivyabaye mugare gace araca umugani w'ukuri ariko arabwiza ukuri abantu ari kwigisha abantu mu bintu bya fake. So imigani ibitabo byinshi l'art aba artiste
le théâtre wanashaka barakina ikintu ca théâtre cy'ukuri kuri mu gihugu nk'akarorero sepa bari gukina umudictateur nk'ujya umuntu yajya mu dictateur mu Buganda barakinya ntuze mu video bita ngo The Last King of Scotland. Camille yarakoze théâtre ivuga kuri Karigura. Nivyo sukuri kuko nta Karigura si hari, sukuri kubera Idi Amin muri iyo movie ntiyarari mu mugabo n'ukuri. Assuming ko batabarenganije abo babiri mugabo kenshi na kenshi baba bariko depitinga uwo muntu. Alors icyo navuze kumva ko atari authentique suba ko itari vrai et vice versa. Rero ngize ntya mbona umuntu bita Dr Bob Rugurika, nibaza ko akirongoye iradiyo Publique Africaine RPA mwahoze muzi cyane mu Burundi ku kiganiro Kabizi. Ariko ujya mugabo yagiye ko namande ko ndamurondera yatwara ikiganiro Kabizi ko yari umumenyesha makuru w'Injyamunyu. Parenthèse iraheze. Donc Bob Rugurika azana ikintu jewe no shira muri classification ya conspiracy theory kugeza gipashije test ya provenance, authenticity na veracity. Ariwe donc ico kintu yise ngo ni Saratoga. Bon sinovuga ngo genda ushaka kuja kuri internet kwa kirondera ndaja kumureka bari bavuga kumva sije ndabivuze niwe yabivuze hamwe no kirone gasanda kizo kutariko nosanga na murenganije. Rero ngomba Bob Rugurika iyo teori yiwe ndayishire kuri iyi test provenance ahantu yakuye ayo makuru, hanyuma authenticité, hanyuma veracité, hanyuma turabe mu by'ukuri ko iyo ipasa ikaja ku ruhande rutari conspiracy idapashije jenja kwigumiza muri theory du complot. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Bob Rugurika vuga duhabwe. Urakoze Ines, urakoze. Bon, hano muri kino kiganiro kandi ngerageze kuba icyo no kwita sincere. Iki kiganiro ntitwari kukigira kumbure iyo bitava kuri umwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD. Nini nararibonye nk'uko twabivuze kuko ari mu batanguje urugamba rwa CNDD-FDD kandi ari no mu ndongozi. Nibaza ko ntitwari kukigira iyo atatubwira ibi bintu kandi akanadusaba yuko twogerageza gufasha kugira ibi bintu bishobore kumenyekana ariko kandi bishobore guhagarara, kuko wewe aremeza ko uno munsi naho ari umukenyuro ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze imyaka bukoresha, aremeza yuko ari ikintu kibi cyane gose cyashikanye Burundi ahabi cyane. Bon, kuko reka nsubiremo nk'amajambo avuga yambwiye ati ugiye kubiraba uwo mukenyuro ibi twita Saratoga, bon bo muri CNDD-FDD hagati y'abategetsi ababizinanyemo bavyita ngo igisaratoga no kuvuga n'umukenyuro wabo, ni imvugo yabo n'amayeri bakoresha haba mu ngingo bafata canke mu mvugo mu ma discours politique bakoresha. Urumva ko ni imvugo ifobetse bo bahisemo gukoresha izi bakeyi muri bo, ariko abarundi benshi batazi, eka mbere cyane cyane no mu bagumyabanga benshi ngo ntavyo bazi. Rero nashaka kwanza kumushimira kandi ikindi yambwiye kumure Ines no gusaba imbere yuko tuduga kuri iki kintu cy'uyu mukenyero bita Saratoga muri CNDD-FDD, nuko yambwiye ati hari ikintu kandi abarundi bakwiye kumenya, kuko we wari muri CNDD-FDD. Yarambwiye ati burya abarundi barakwiye kumenya yuko mu mwaka w'ibihumbi 2015 yambwiye ati Imana yarabwiye abarundi ariko kumbure ntibashoboye gutegera ivyo Imana yababwiye. Eka yanambwiye ati Imana yabibabwiye abarundi ibicishije mu mukozi w'Imana nyene, no kuvuga Musenyeri nta mwana Simon. Murazi ko mu 2015 yararongoye Archdiocese ya Gitega. Uwo mugumyabanga yambwiye ati usanzwe uzi ko Imana imanira mu bantu, ati buriya Musenyeri nta mwana, ati igihe akoranije ugwaruka ibihumbi n'ibihumbi ndibuka hari mu ntara ya Gitega, akababarira ati gwaruka mukemera iki kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ati muzoba mwemeye kuba abaja. Iyo nararibonye ya CNDD-FDD yambwiye ati abarundi kumbure barabifashe minenegwa, ati twese mu bagumyabanga turimwo, atariko ubona yuko amajambo Musenyeri yavuze yari nk'imburi Imana irikira abarundi. Wewe ndiko avuga kuko wewe niho yemeza iyo nararibonye, avuga ati
erega ugiye kubiraba uno munsi inyuma y'ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza cyo mu 2015 ati abarundi twese twagiye mu buja no kuvuga yaba ba CNDD-FDD yaba ba Burundi batari muri CNDD-FDD yaba bari mu nzego z'umutekano eka abarundi muri rusange mbere n'abanyamahanga bari mu Burundi uti kubera iki arerekana ingene abantu bari mu buja uravye nk'ubukene abantu bagiyemwo kandi bitabaturutseko abantu n'abakozi abantu bari bafise imitahe abantu bari bafise ibintu byo gukora bamwe mbere barafise ubuzi ariko atiraba uno munsi abarundi bari mu bukene buri generalize no kuvuga atanumwe budakorako wewe rero akavuga ati erega ubwo nubuja hanyuma arerekana meme no mu bagumyabanga arerekana ibiriko biraba abantu bo mu bagumyabanga no munsi bimwe ijambo arerekana abagumyabanga bafungwa bazivywa n'ubutegetsi buhari arerekana inzego z'igihugu urabona no munsi inzego z'igihugu ntizikora sinzi nk'akarorero mu kera imbere ya 2015 inama nshingamateka nk'akarorero yari ifise uburenganzira bwo gutuma ko umukuru w'igihugu canke umutegetsi wari wese muri leta bakamubaza ibintu biriko birakorwa mbere bakanamukarira bibaye ngombwa bakamukura mugabo yambwiye ati raba nk'ubu undi ati barabihinduye vyose par exemple no munsi ati umukuru w'igihugu naho yokora ivyo ashatse gute inama nshingamateka na nkenguzamateka zihari uno munsi ntizishobora kumutumako ngo zigire ico zimubajije uno munsi ngo ntibishoboka surtout ngo ntizishobora no kumukura bo urumva ko n'inzego z'igihugu zarambuwe ububasha zari zifise muri rusangi rero murabona ibi vyose vy'igitoro uno munsi yaba umutunzi yaba umukene ntushobora kwiha igitoro udaciye muri systeme bandayishimiye bashinze no mukenyezi wiwe kuko aribo no munsi badandaza bajera ivy'igitoro urumva bo bagira ati twese abagumyabanga twabaye abaja uno munsi arambwira ati umukuru w'inama nshingamateka arakenera kuja ahantu kuri tere akabanza guca ku bantu abaza asaba uruhusha asaba ibido zibiri z'igitoro ati ivyo bikagenda bigaca muri Sopebu bikaja kwa Muka Evariste Ndayishimiye bikaja kwa Ndayishimiye ati ivyo vyose urumva ko n'abategetsi babaye abaja no kuvuga rero yuko iyo nararibonye yo muri CNDD-FDD wewe uno munsi mu ico twokwita muri sagesse vraiment mu bufura bwiwe muri sagesse yiwe aragira analyse akavuga ati ibi abarundi ntibiteguriye kubivamwo igihe cyose hazoba hariho iyi ntwaro y'uwo mugabo Evariste Ndayishimiye bon okay ntiturashika kuri ico kintu ca Saratoga numva avuze ibintu nyene intwaro mbi ya CNDD-FDD bon igitoro cabuze ico ntawo guma gisubiramo caraturambiye aravuze ko perezida atamutuma ko perezida ni se barundi se umuvyeyi se mu w'igihugu nye se w'igihugu umuvyeyi w'igihugu nta muntu amukomakoma ivyo birumvikana ivyo Bobo Rugurika ni budafise discipline no kuja kwirondera umuvyeyi nta muntu aja kumubaza kumusambisha imbere y'inama nshingamateka ivyo ntibifise sens bon ikindi ngo umukuru n'amashinga amateka ne gituraje kubaza perezida of course none wowe ufise abana yo bakeneye ibiryo baza kukubaza bien sûr ivyo birumvikana yo bakeneye sortie barakubaza papa ndashobora kugenda nja kugaruka saa 2 z'ijoro ukavuga uti no saa moya uzoye wahageze mwese mufise abana ivyo murabizi ivyo nta kwiga umuntu arabisubiramo ikindi kibazo ufise muri ivyo niki bo reka mbeseriye Bob kimwe wavuze ngo ugiye kuba sincere iyo uvuga discours ufise inkuru ushikiza kenshi na kenshi ntutanguze ngo munyumve neza ngo no musinya kubabwiza ukuri cyangwa inja kuba sincere tuba tuzi kuja kuba sincere cyo yeah bo imbere ariko yuko nja gutangura kubaza cya kibazo byabazo bitatu mu vyibukanye inkuru yavuye he provenance iri authentique ivuga ukuri reka mbanze mpere kuri iki kintu bita amayeri no ite Saratoga cyangwa ikindi kintu ushobora kwita code red 007 izino ushaka ariko amayeri mu gisirikare no muri politike yamyeho kuva na kera narindi singuze gutangura ubwo muri Bible umugabo na Bibiliya urana ahantu bagiye bakoresha amayeri abacanke bari kugira batsinde intambara donc amayeri arakoreshwa mu sinze ko nibuka neza hari umuntu akora ngo ngomba gukora research mugabo nawe uyikore nuzeye cheval de Troie canke Trojan horse abagiriki bashaze kuva igisagara cy'Troy o Troie bari bakomeye bagenda bajana
cheval indogoba y'ikintu babaje mugabo indani hisizemwo abasirikare tuyikoreshe no muri computer systems turafite icyo bita Trojan horse viruses virusi iboneka kumenya n'ikintu ciza mugari ikintu ca fake ugikiritse ko bam computer ikaba iragiye ivyo umva n'amayeri bakoresha bamyakoresha kubona kira mu gisirikare no bayikoresha muri haba muri technology haba no mu ntambara ko technology naho ni nka cyber war cyber security cyber war ivyo birahari kwanza hari no mu philosophe historian philosophy politician w'umutaliyano yitwa Niccolo Machiavelli muzi kubona bavuga Machiavellisme yanditse igitabo cyose The Prince Le Prince na teori yiwe yose iri baze kenshi ku mayeri abantu bakoresha n'amamanipulation kugira ngo bagume ku butegetsi ivyo hari c'est pas 15e 16e siècle kera cyane mu kinyana cya 15 16 hanyuma meme muri East muri East nko muri Asia hariho muri ca kintu kiri populaire muri cyane cyangwa ni art of war sinzi ko mu cyongereza bavuga l'art de la guerre ashobora kuba hariho traduction nk'izo aho ugasoma n'igitabo urashobora kuronka igitabo original pas original gishoboka ama traduction yo mu gifaransa ayo mu cyongereza nyamaze kubona no mu gifaransa ashobora kuba ahari aho uwo mu Chinese bavuga ngo ni mu strategiste wo mu bintu by'igisirikare Sun Tzu nawe avuga ibintu vy'amayeri uteza gukoresha mu gihe c'intambara donc nuvuga ko ari normal ari bisanzwe cyane kumva ko CNDD FDD iprona undi mugambwe wose ugiye ku butegetsi n'abawugwanya wanashaka bashobora gukoresha ibintu vy'amayeri kugira ngo bashike ku mpamvu iyi canke iriya nothing new in the grand scheme of things uravye hejuru kumbure ico gisaratoga gisho ko ari special flavor ya Machiavellisme urekeza tuja kuvyumviriza hanyuma ariko kandi incenda gisha kuri ya test ya authenticité na véracité na provenance. Bon, reka tumire amate hanyuma tubandanye. Okay, seriously. Ubu rero ngomba nkore nshire iyo teori ya Bob Rugurika ya Saratoga canke Saratogisme, Bob zita Saragotisme, ndayishire kuri iyo test ya provenance, eka mbere kuri provenance aho yavuye source. Donc source je ko ndayivuga ndayibona nka 3 layers mbona 3 layers ya mbere amakusha atatu kusha ya mbere ni aho nayibonye n'amaso yanje kuri RPA hanyuma uri karayivuga Bob Rugurika hanyuma ahavuze ko yayikuye umusaje wo muri CNDD-FDD abantu batatu. Okay, RPA mpereye kuri yo ndazi ku radio idahuza na leta tavuga kimwe na leta ariko iragerageza kuba authentique. Reka ngezaho aho reka mfate ko resource ndayumviriza ndiko ndakenera makuru so mfata ku iyo tik. Bob Rugurika, Dr. Bob Rugurika, umujournaliste assermenté, investigating journalist akora investigation, eka nawe ndamwizera. Ariko uwo wundi muntu avuze ngo ko ari imbonesha intwari muri CNDD-FDD. Uwo nawe ninde umuntu yomumenya gute bantu b'Imana? Ico kintu kiragoye twari gushima ko Bobo amutubwira neza mwizina hanyuma kumbure umuntu akazomubaza canke abanyakazosoka ati ntavyo navuze canke tubonye imbone zabameshe muri CNDD ejo tukamenya tuburya bashobora kuba mumeshe bamuhoye ivyo yabwiye Bobo umugabo urumva mu Burundi ntitugira tumenye ibintu bicamo n'amatama ariko you cannot fool me kubera twebwe twiyemeje gushira abapfumu imbere. Hano ndafise umupfumu ashobora kundagurira ikintu ansaba gusa ndamuhe amazina y'imboneza zose nzi ziri muri CNDD-FDD unsavye icoroshe jewe imboneza zose muri CNDD-FDD ndazizi zose uhereye kuri inde uwa mbere wohera ko ni Gerase Ndabirabe uwo ni number 1 imboneza number 1 reka ndamushiremo. Okay? Gerase Ndabirabe
imboneza ya kabiri inzi murampinyuza niba hariho noba nihenze uwo nja gusiga murambwira mugabo ndabazi neza hagira uwo nsiga murajya kumbwira. Uwundi ni Apotre Isidori Mbayahaga, amazina y'ikaraza babaye babiri. Bo indi mboneza kabasha barinde, indi mboneza barinde. Indi mboneza bafise muri CNDD-FDD kwavuze ngo n'umuntu w'imboneza w'injyamunyu w'inararibonye. Bo nibaza ko ari Sylvestre Ntibantunganya, maze kuronka batatu. Undi barinde kabasha imboneza yo muri CNDD-FDD w'injyamunyu yabibonye vyose yarahari kuva mu ntango, ashobora kuba bizi. Nibaza ko ari Domitien Ndayizeye. Domitien Ndayizeye nibaza ko ashobora kuba muri abo. Bo babaye bane. I don't like even numbers. I like odd numbers. Ibitigiri impair. Mbashe wundi yo barinde. Hari undi boneza mwese mw'abantu muba muzi. Hari uwomfashe nga kumenga jewe nababonye nenzi. Hari uwundi nibutse. Uwundi yitwa Gabriel Rufyiri. N'abantu batanu ndabahereje no mupfumu, abantu batanu b'imboneza muri CNDD-FDD bashobora kuba barabwiye ikintu Bobo Rugurika kijanye na teori bita Saratoga. Tugomba turabe iyo mboneza muri izi zitanu uwabivuze, hanyuma duce dukomeza tuzi neza uwabivuze, tumenye ko ari umuntu ushobora kwizera ibintu nk'ivyo. Alors reka ndabe Nyabusorongo ansorongorere anhorere umwe muri aba bantu, hanyuma turabe uko bimeze. Bigi go oh man we're gonna win. Okay, sorry Rufyiri, dukuri iyi ni random. Ntabwo nagoye kugupikinga pe, ni ibintu you click it comes. Ariko ni funny kubera nakoze video kuri Rufyiri no musi aro nico tandiko natubwira this is random guys. Preuve reka nsubire. Okay, reka ndabe ko uyu mupfumu ashobora gusubira akavuga vya bindi nyene, reka twugare, reka dusubire tubaze. Go no Sylvestre Ntibantunganya. Okay, gonna win. All right. Okay guys, ashobora kuba ari Sylvestre Ntibantunganya, ashobora kuba ari Rufyiri, ashobora kuba ari uwundi muntu, mbega undi muntu ashobora kuba ari inde, we don't know. Numwe muri aba antuka izi nizo mboneza nziza FDD CNDD. Reka turabe, let's continue. Bigi oops twice Ntibantunganya kabiri out of 4 times. Okay, reka nsubire ijya nyuma ndabemere. I promise you the last time. Akaba Sylvestre Chanel bakari yabivuze dukuri. Reka turabe. Almost. Okay. This is fun. This is super fun. This is extremely fun. Oh my goodness. What's the probability abantu bwa statistics? What's the probability kuzina kugira igaruke kabiri out of inshuro zitarenze 10? Kandi man, this is insane. No, this is not right, man. This is not right. Wogira ngo ni nabi program wogira ngo bibe biased. This is super biased. Kumenga Ntibantunganya gumari bawe aba accused. This is super biased. But okay, last time I swear. Okay. All right. Isidori Mbayahaga. Okay. Tubaze ko ari Isidori Mbayahaga yabivuze. Okay. Provenance mu bisanzwe novuga it's a fail kuri jewe kubera habonetse Isidori Mbayahaga, habonetse Gabriel Rufyiri, habonetse Sylvestre Ntibantunganya. Nta verite dukuyemwo. Iyi wiri yananiwe gutora umupfumu, yananiwe gutora umuntu umwe. Abapfumu kenshi na kenshi iyo baragura usanga babesha, ubwo rero birananiye kugira iyi provenance fail.
okay irafeirinze test ya mbere ya provenance ubwo reka tumira amate hanyuma tubandanye oh boy nkuko mwabibonye provenance yafeirinze source byagoye ko tuyizera kenshi na kenshi iyo ikintu utaronse source kiragoye kumenya niyo authenticité kenshi na kenshi biba biri nuvuga ko bikoranye kiretse kuza ko ushobora kwizera uti Bob Rugurika ni authentique au moins ntibavuzanye iki AI kivuge ngo hari umuntu nubwo kumbure yaba ya Maleya umwereya turiko turabona in front of us c'est authentique numva umuntu yose yimbira kuri veracité ukuri kuri muri ivyo bintu uko nako nkuko navuze muri ibi vya mbere yavuze sindumva neza ko yadomye ko ngo atwereke ayo mayeri ari karakoreshwa umuntu ashobora guclassifia nka Saratoga nico gituma ngiye kukomeza twumvirize kugira ngo tugire the last test ko ivyo bintu koko ari vyo we wavuga ati birababaje kubera ko biboneka ko babandanije kugendera muri wa mukenyuro w'ububeshi n'amayeri ati kandi tutari ku rugamba urumva hari hageze ko dutwara igihugu atariko rero bo bagaca bashaka gukoresha ya mayeri n'ububeshi bwo muri ya ntambara y'Isaratoga naha rero tuza kubigaruka ko mu buryo butandukanye naha turaza kubigaruka ko mu buryo butandukanye mu byo bavuze bigaragaza ingene no munsi CNDD-FDD ibintu byinshi ikoresha ibinyoma ati abategetsi bahari kuva kuri ba nkuru nziza gushika kuno munsi kuri Evariste Ndayishimiye we wavuga ati urabona yuko ntibatwaza amategeko y'igihugu urabona bariko batwara igihugu Uburundi bufise ibwirizwa shingiro naho bariho nyanze bakazana iryabo mugabo iyo nararibonye avuga ati niyo bwirizwa shingiro ryabo ntibarikurikiza ati amategeko hari ntibayakurikiza amategeko y'igihugu yaba yari mu butungane yaba yari mu nama nshingamateka mu nzego zitandukanye z'igihugu ati ayo mategeko ntibayakurikiza ati bobo babandanya bakurikiza ivyo nyene vyabo vy'amayeri y'Isaratoga ati ibintu twakoresha mu muhari FDD utaraba n'umugambwe CNDD-FDD wewe rero iyo nararibonye avuga ati no mu mugambwe baridoga kuko amategeko y'umugambwe si yakurikizwa ati biraboneka ko hakurikizwa ivyo bintu nyene bobo bita igisaratoga ati nukuvuga ya mayeri n'ububeshi byo ku rugamba twakoresha na vya bindi byose byo guhonyanga amategeko no gutwaza umukazo ingufu voilà okay yes bimwe muri ivyo birumvikana nta oya pana Saratoga sindakizi nakibona neza binako yuko CNDD-FDD amategeko ikurikiza ivyo nivyo kabisa nta constitution nta bucamanza nta plan economique bafise nta sinzi umuntu heze koza ngo mbega bafise manifesto neza ko ariyo Saratoga nyene bafise comme manifesto canke ngira Saratoga ni manifesto mu Kilatini je ne sais pas ariko turakomeza twumvirize numve ko hari ico notora exactement ukuntu iyo Saratoga yavuye ariyo yabaye manifesto ya CNDD-FDD n'ingene bayikoresha ayo mayeri muranumva ngo bacemo ntibabona muranumva ngo mchezo wa ndani kumburengira niyo ni part of Saratoga okay reka rero twumve iyo umukenyuro wa mbere Bob Rukika yavuze ngo ni jambo ryavuzwe na bavuga ngo iki Sebarundi kubijanye n'ubucamanza hanyuma reka twumve iryo jambo amajambo nka makeyi hanyuma twumve uko Bob Rukika agenterpreta bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira barizwa n'iki ubutungane mbwira umukuru w'igihugu wacu biki wogira iki uzirikana neza ico ujeje ugaza usanga bose bariko bararira abantu baratuntuye amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka mbaze gende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita Sebarundi urazi guheza kubwira umuntu ngo papa ugacumuriza we akarira gahwera kandi umurenganije ari wewe umurenganije kandi niyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga 1000
abandi gasanga ntibarira busema. Reka basindire mu kibanza cabo kuko mwe ntimwahora mubabona. Nta assemblée générale y'abarundi miliyoni 12 muzobona. Mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10. Reka rero ko bo bataja kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire, jewe ndire mu kibanza cabo kugira ngo mwumva ayo marira yanje basi. Muyumvirize basi, muyumva amarira yanje mfise. Kwizina ry'abene gihugu. Kwizina ry'abene gihugu ndiko ndarira. Okay, neza ko tutokumviza iryo jambo ryose benshi muri family murarizi ariko ari kuvuga ubutungane bumeze nabi. Nibaza ko twese tubizi. Ari no mpamvu abantu iyo bariko baradutuka tuvuga ati ko duhuza n'abandi bari mu Burundi na se barundi ko duhuza kuri ikintu cy'ubutungane. Ariko reka twumvirize rero uko Bobo nawe asigura umukenyuro, uko awita umukenyuro, hanyuma duce tubandanya n'iyindi mikenyuro. Iyo naribonye twari twaravuganye no kuri ibi bintu bijyanye n'ubutungane. Ikintu ca mbere yambwiye ngira ndababwira, yarambwiye ati uko CNDD-FDD itunganije, ni ukuvuga kwa kuntu itwara, itegeka, kwa kuntu igendera ku ngimba, ntitwarira ku mategeko, ntishobora kubakira ku mategeko. Yambwiye ati uko itunganije, ati nuko bifuza gutwara igihugu c'u Burundi. Yambwiye ati ntibishoboka ko bamara umwanya babitwara habaye ubutungane mu Burundi. Ico ni ikintu yanyibwira. Arambwira ati bategerezwa kugira ibishoboka byose kugira ntihabe ubutungane. Alors sinzi ko wumva rero harimwo ibihushane muri ibi Evariste Ndayishimiye ariko aravuga. Aha ico twita nyene aha nyene niho ngomba kuvuga. Ibi vyose yariko aravuga bobo nivyo bita igisaratoga. No kuvuga iki? Ngomba kubigarukako. No kuvuga yuko avuga ubona ko ababaye. Akavuga mubona umengo ariko aravugira abanyagihugu yuko barenganywa. Akavuga no kuvuga yuko wewe muri we arazi yuko CNDD-FDD idashobora gutwara habaye ubutungane mu Burundi. Ariko agaca effectivement bubaka ya ntwaro y'ubutungane bubi, abantu bakarenganywa guhera ku mutumba gushika hejuru kuri some, donc kuva hasi gushika hejuru. Alors mugabo rero agaca afata akanya akavuga ati jewe nzohora ntunganya nk'amanama imbere y'abacamanza, ndire ni ibinyene mubona avuga ati naje kurira uno munsi imbere yanyu. Ati ariko ntimunyumvira ikigongo, ntimwumvira ikigongo abanyagihugu. Mwumvise aravuze ngo ku munsi yakira ibirego 1000 agasanga kandi ntibarira busena. Sinzi ko mwumvise arabivuze, ariko sinzi ko mwumvise ntiyigeze avuga ati muri ivyo birego tumaze kwakira ibiro vy'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje bw'ubutungane canke mbere n'umushikiriza amanza mukuru twarabikoze kuku nuku dusanga ibintu bimeze uku, mbere twafashe ingingo izi nizi. Hari abacamanza twahagaritse mu kazi, hari abo twahaye mutation disciplinaire, bimwe vyo guhindurira ibibanza bakoramo, hari abanyagihugu twarenganuye. Mwumvise nta nahamwe abivuga, nta nahamwe abivuga. Kubera iki? Vy'ukuri sivyo. Iba ariko aravuga sivyo. Sinzi ko waravye mbere n'aba bantu b'abacamanza bari bicaye imbere yiwe, baramuraba ukabona yuko bumiwe nyene, bagatangara kuko kubwabo ibi baba bavuga bati no nibiki ariko ashaka gushika kuki. Kubera iki? Kubera bobo barazi, bariyizi, barazi ngene batwagwa, barazi ngene urwego rw'ubutungane rutunganijwe, barazi iyo habaye amakosa ingene akosorwa. Sinzi ko mwababonye bariko baramuraba. Urabona yuko bamwe mbere uramona ko umengo bashishwe barengike hanyuma abandi ukabona yuko batangaye mu bandi. Abacamanza bose baba barashishwe Bobo, niyo visage y'abaloya. What do you want? Abaloya ntabwo ari abakomedian. Sinabwiye ukuntu ushitse kuri aeroport umenga ushitse ahantu muri zone de guerre, abantu usanga bararakaye cyane. Nta nubwo bubona bagira. Urumva uyu mukuru w'igihugu nyene Evariste ariko aravuga. Alors ibi bigaragaza iki? Bigaragaza yuko vy'ukuri Ndayishimiye ariko arabesha abantu. Kubera akarorero bose abarundi barabizi, Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu ni n'umucamanza kizigenza, ico bita magistrat supreme. Ivyo ubwo bubasha buhabwa n'ibwirizwa nshingiro y'u Burundi. Nukuvuga yuko dushake tumukure mu ikoti, mu mwambaro w'umukuru w'igihugu,
reka abaye magistrat supreme, abaye umucamanza kizigenza, niwe atwara inzego zose z'ubucamanza. ni ukuvuga yuko mu butegetsi afise uretse ko atikorana, afise abantu ibihumbi n'ibihumbi, afise abantu amajana n'amajana bahembwa, atakindi bahemberwa atari gukurikirana ingene igihugu gitwawe, aho amakosa abera kugira akosorwe. ni ukuvuga iki? Ndayishimiye rero nk'umucamanza kizigenza ntiyoza kurira imbere y'abanyagihugu, ntiyoza kurira imbere y'abacamanza, ahubwo yomenyesha ingingo yafashe, yomenyesha ibihano yafatiye abatwara izo nzego z'ubucamanza zirenganya abanyagihugu, yomenyesha ati mu bikorwa twakoze hari abacamanza bagera ku majana 200 mu gihugu cyose cyangwa 150 bahanywe kubera ko twasanze barenganije bikabije abanyagihugu, kubera ko twasanze bari ibiturire. Ivyo nivyo bakwiye kuza kubwira abarundi. Mugabo rero muri wa mukenyuro wabo bita igisaratoga, agira ati abanyagihugu ndazi baratuntuye mu gihugu cyose kuko turiko turabanyaga amafaranga yabo, turiko turabanyaga amazu yabo, amatongo yabo, turiko turabanyaga uburenganzira bwabo. Agira ati kugira rero ntihaze hagera aho bagumuka, reka ntunganye inama rukokoma y'abacamanza, ngende nkubite wa mukenyuro w'igisaratoga, nirize nikomya amaruru, abarundi baruhuke ku mutima, bumve ko atari bonyene, bumve yuko kizigenza, bumve yuko President Ndayishimiye ababaye nkabo, bumve yuko ariko akurikirana ibyabo kandi ari umukenyuro. Naha rero Ndayishimiye avuga ati kijya n'igisaratoga. Ibi rero ndakubwira nivyo bahora bavugana. Ngenda guha akarorero, nk'iyo bishitse akabigira kujya anye, hariho abantu bajejwe nk'umushikiranganje w'ubutungane, iyo batabivuganye imbere yaho, nk'umushikiriza amanza kizigenza iyo batabivuganye, cyangwa umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, iyo nk'ibi batabivuganye, hari igihe bamuraba mu mpisho kubera baba bagize ubwoba bati mbe basha none erega yavuze urwego rw'ubutungane, hagiye yavuze twebwe mbe basha aradukura, ibara riraguye. Iyo rero bagiye kumwegera bamubaza ati ariko excellence ntitwari twamenyesheje byari rya jambo twari kuba twateguye, atababwira ati reka basha kijya n'igisaratoga. Urumva niko atababwira, bamwe muri bo hari igihe batamenya ibyo ari byo, ariko benshi ngo baramaze kubimenya. Urumva rero niho nariko ndavuga nti n'umukenyuro bo bakoresha wo gusinziriza abantu, wo guhumya, donc ni ukuvuga ni guhuvya mu gihe abarundi batuntuye kubera akarenganyo barimwo, babona ingene inzego z'ubutungane zidakora. Bo rero Ndayishimiye hari igihe ategura ico kintu ciwe akavuga ati umukenyuro w'igisaratoga, reka ngende mpure n'abacamanza nsinziriza abarundi bumve ijwi ryanje nanje ko ndiko ndarira nkabo. Araruke Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu, me surtout nk'umucamanza kizigenza, ntiyarajeje kurira, ntiyarajeje kuja gusaba ikigongwe abacamanza, yarajeje gufata ingingo, yarajeje kwerekana ingene ibintu byohinduka. Ivyo rero iyo atabishoboye abakwiye gutanga imihoho. Naha rero ndababwira mugabo mu ncamake nk'uko iyo nararibonye yo muri CNDD-FDD abivuga, murumva yuko avuga ati uko CNDD-FDD yubatse ntishobora kumara kabiri mu Burundi haje urwego rw'ubutungane. Ivyo ntibishoboka. Okay, sinokora video yose ni y'amasaha 3 n'ikirenga, mushoboye kuja kwiraba kuri RPA, yatanze uburoro bwinshi mu nk'ivyawe biba muri Sosimo, biba muri Regidezo, ivyo bintu vy'igitoro, wumva umuntu ari kurira mugabo afise umuti mugabo nta usohore, ukavuga none wewe kumenga nta effort uri gukora ngo isolution iboneke, urizwa n'iki. Hanyuma iki kintu cy'ubutunganiraza kwari epitome, kwari akararo kaboneka aho biboneka ko leta ivuga ku munwa gusa, mugabo akaba ariyo isubira kugenda kugongobeka ubucamanza, kubera ndi sûr et certain ko umuntu yageze gucirwa urubanza ko abantu bari muri leta, ba mustanteri, ba gouverneur bari muri administration canke pouvoir exécutif atagomba kuba involved gushika no kwisonga ko bazijamo selon nuzeye grandeur y'urubanza. Nibaza yuko abo ba generaux
bikita ngo bihangange ko izo manza bazijamo. Nta kuntu rero woshira ikosa ku bacamanza, ego n'abanyesaberanda, ariko kandi hari n'abagombye gukora neza baca baremerwa. Abaprocureur general bagiye bakora amakosa, muri wa mugabo Emmanuel avuga umuprocureur general yamujanye mu Cankuzo ngo amucire urugo w'ikibiriraho, bamuhaye grade, bamugije grade. Ndazi iyo story ko kameme leta yari yizi ko bariko barakinyiza abantu. Donc nivyo ndibaza ko arivyo yitwa Saratoga. Je personnellement iryo jambo Saratoga, bon, aussi longtemps que Bob Ruguri katambwiye uwo muntu yari muhaye, mfata ko ari conspiracy theory. Akeneye kurikosora ashobora kunterefona kuri 0127891025 hanyuma ambwire niba ari mbaye haga, niba ari ntibantonganya, niba ari rufyiri wari mubwiye, I don't care. Hanyuma ariko tugarutse kuri Saratoga, kuri uwo mukenyuro, muzuma ngo n'umukenyuro, ni mu chezo wa ndani bacemo ntibabona. Imvugo imeze nk'ifobetse mugo yerekana ko abategetsi b'u Burundi bakora ico no kwita politique performative politics, aho baberekana ikintu kitagenda, aho bugurura indarayi itarabaho bagatangura kuyinywera, donc ukaza nko kuyinjira inzu utarubaka, bijya bita house warming, ukagira house warming utarashinga n'umushinge. Bakama ku ma stade bavuga ama discours aryoshe n'ayandi ku ma stade, ama discours ararenze. Inama umunsi mukuru mbona kure, umunsi mukuru w'umugambwe, umunsi mukuru w'abakozi, umunsi mukuru w'abakenyezi, umunsi mukuru w'igiti, umunsi mukuru w'igitoki, amajambo gusa, ama discours mugabo ukabana bukeye ukaraba ikintu cyahindutse, hakabura namba cyahindutse. Rimwe bagakoresha ama acte de charité, twubatse hajya, twahabiye uriya twagize kiriya, abantu bagatanga bakufite ngo uyu muntu ariko yubakisha amara yakuye he. Hari business raninga, ni Bill Gates afise Google, Microsoft, ni Mark Zuckerberg Foundation bafise baraninga Facebook. Oya kada tubona gusa bubatse ibintu akabishimirwa mugabo yadyotoye muri mu gigega ca leta. Ibintu vyinshi ndibaza en principe biboneka yuko CNDD-FDD na Karimi gusa nebuze ari yabaye urimba barimba kira abafrode canke peut-être gwara kutuka iprona ngo karakaringo na Karimi. Donc bibona ko CNDD-FDD na Karimi ariko cyo bigana yuko ivyo bavuga they don't believe in it, ntabwo bavyemera. Kasi byo bagiye gukora bavuga juste ivyo kusinziriza abanyagihugu bagume bakuma mashi, ibintu nk'ivyo. Nibaza ko ari ico kintu bariko batazira Saratoga. Ikindi ama dictature menshi na cyane ayatwawe n'abaofisiye b'igisirikare barayagaya ibintu vyinshi cyane, agateka akazi na muntu n'ibindi. Muga kintu kimwe batayagaya, afise efficacité, afise ukuntu akora ibintu efficiently, donc bakora ibintu banyarutsa. No kuvuga ko ari umusirikare avugira rimwe rikaba riramanutse no hasi, nta muntu riba rikozwe. Aburo ntibubuze mushaka kurondera hirya no hino, aho nakavuze ikintu kirakozwe. Nta opposition bafise, nta umucamanza ntashobora kubloka ikintu kujya kwa Trump, abacamanza ashobora kumubloka, nta musirikare ashobora kumuvugana ijambo kuko abasirikare bakuru bari mu kwaha kwiwe, nta musitani ashobora kumuopoza. Donc avuze gica gikogwa, iyo efficacité ibihari. Mugabo ni sero ka contraire, uraraba abasirikare batwara n'abanyene ukabona na kajagari. Donc ni dictature chaotique, kuko ama dictature menshi usanga ari efficace, usanga ari organisé here kuri ba Hitler, ikintu babimani discipline. Uravye za Russia dari discipline, abantu bose they fall in line. Bon, efficacité peut-être économique non, ariko efficacité d'action. Boza ati ejo tuzoja nyene. Ico batakoze no kuvuga ico batashatse, nico batashatse gukora, nico nshaka kuvuga. Umuntu umusirikare afise inguvu zose, ganza sabwa, ari wagira kabiri nyuma y'Imana. Ikintu kidakoze mu gihugu no kuvuga ko ubiye atakishatse canke atagishoboye. Bon, muri economics c'est sa compétence quand même, ariko nabone ibintu byashobotse. Ariko ubundi umuvuze ati arafungwa, nakaranyongwa, arahungishwa. Donc iki Saratoga numva ko ariyo mvugo ya CNDD-FDD yuko cenga buri kintu, ntihagire ikintu bakora na kimwe, bakavuga amajambo, umuntu akavuga ibi mugari karasahura, ibintu nk'ivyo. Voilà, sinzi what to make of it. Nibaza ko mwe kwimva iyo video hakico muvuze. Ico novuga veracité, ivyo yavuze nivyo, ni ibintu biboneka, ama discours ivyo vyabaye kuri Egidezo na za Sosimo, ama enquête atangura ntahere, ibintu nk'ivyo biraboneka. Mugabo ko twoca tuvyita Saratoga
okay ibyo ndabibarekera mubwire mu vyiyumvire sawa mugira umunsi mwiza bye